Kuri wa kabiri igenekerezo rya 16 ruheshi 2026 umuyobozi ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega Jean Severus Nzobatohana ari kumwe n'abajejwe intwaro muri komine ya Nyabihanga hamwe n'ubuserukira ishiramwe Tura ajejwe imigenderanire mu ntara ya Gitega baragendeye abarimyi bo ku mutumba Nyamurenge zone Matongo mu ntumbero yo gusuzuma umwimbo w'ibiharage no gutera intege abanwanyi b'iryo shiramwe Tura bamaze kwimbura neza. Ubwo rugendo rwabaye akaryo ko kwibonera umwimbo mwiza abarimyi bavuga ko waturutse gukurikiza neza inyigisho z'uburimyi bwa kijambere bahabwa n'ishirahamwe Tubura. Claude Yamuremye ajejwe imigenderanire muri iryo shirahamwe Tubura akabaserukira n'intara ya Gitega yavuze ko inyigisho zitangwa n'iryo shirahamwe zamaze kwerekana akamaro kanini ku barimyi bakurikiza neza izo nyigisho. Yamejeje kandi ko gutera imbuto bakurikije ubuhinga bwa kijambere bituma umwimbo wiyongera ku rugero rushimishije. Yahamagariye abandi barimyi guheba uburyo bwa kera bwo gutera imbuto mu kajagari kuko bigabanya umwimbu. Yarongeye arashima imigenderanire iri hagati ya Tubura n'abajeje intwaro amenyesha ko arivyo bituma ibikorwa vy'iterambere bigenda neza. Urongoye igisata c'ibidukikije uburimyi n'ubworozi muri komine ya Nyabihanga nawe Ndizeye Joseph yaremeje ko abanwanyi ba Tubura baronse umwimbu ushimishije kubera gukurikiza inyigisho bahabwa. Yarashimye uburyo iryo shirahamwe rikorana n'abarimyi acayongera n'abasaba nabo nyene kwimbazanya barega zitatu nk'uko leta yabisavye kugira ngo bagwize ifumbire y'ikirundi. Yarongeye abasaba gukomeza ibikorwa vyo gukingira ibidukikije mu guca imikobeko, kwijukira uturima tw'igikoni cane cane ku mutumba wa Nyamurenge hasanzwe hari amazi menshi ashobora gufasha mu bikorwa vyo kuvomera muri iki gihe cici. Ico noca nsaba abahagariye Tubura ku rwego rw'intara ya Gitega nuko bobandanya bahimiriza abarimyi barabona igikorwa turimwo cyo kwimbazanya barega kurya aho twari tuvuye twaduciye ngaha. Dusabe abanwanyi babo bose dusanga bafise nyabarega zitatu nk'uko tubihamagarwa n'indongozi kugira ngo tubandanye tugwiza wa mwavu w'igisogorero w'akanovera uzodufasha kugwiza umwimbu. Nongeye handi abahamagarira yuko no muri iki gihe cici tugomba twinjiremwo. Abanwanyi banyu bofata iya mbere mu guca imikobeko, abafundi turabafise turi ngaha, twebwe mutubyozo hatuza tubapimire ahazoca umukobeko hanyuma tugwanye na nkukura. Abarimyi bakorana n'iryo shirahamwe Tubura bamenyesheje ko inyigisho bahawe zahinduye cane uburyo bahora bakora uburimyi. Ntabonimana Esperance n'umwe mu banwanyi b'uwo mugambi wa Tubura yamenyesheje ko imbere yuko aja muri uwo mugambi yatera imbuto mu buryo bwa kera kandi umwimbu ukaba muke. Ubu akaba avuga ko inyigisho yahawe zamufashije gutahura ubuhinga bwo kurima kijambere bigatuma ndetse n'umwimbu wiyongera ku rugero rushimishije. Yavuze ko ikibazo nyamukuru bafise kuri uwo mutumba ari kena gifumbire y'ikizungu nubwo Tubura gerageza kuyibaronsa ku ngurane bakariha buhoro buhoro. Rero aho baduhereye ababigisha bacu babarimye baratwigisha ukuntu tuzotera imbuto neza utegatera bike ukimbura byinshi. Mu by'ukuri je nka Tubura amashabwo to uko mama shinge sinze naho yotambi ikibazo turonka gusa ni cayo mase ukubera nk'ubu nimba urabona kagafuko kamwe bakaguhaye kugira uteremwo nk'ibibi bibiri naho batwije gutera neza ntibikunda. Nibaza ko mwoza muradukomera amashi muza muradusabira Tubura no kuri igumi dufashe mu mugongo nko mwaje nimba ntera ibifukine yamase turirandindira nkaza ndariha bukebuke ntanze basi. Eka nabarantandikiye Augustin yemeza yuko inyigisho yahawe zafashije gutahura gutera imbuto nke hakurikijwe ubuhinga bwa kijambere. Ivyo navyo bikaba vyatumye umwimbu wiyongera gusumba igihe batera mu kajagari. Nawe nyene yaremeje ko ikibazo bahura naco ari kubura ifumbire eka ndetse rimwe na rimwe iyo fumbire ikazitevye bigatuma badaterera rimwe nk'uko bisabwa. Yasavye ko bobafasha kuronka ifumbire y'ikizungu ku gihe kugira ngo ibikorwa vy'uburimyi bigende neza kurushiriza. Abo abanwanyi b'ishirahamwe Tubura bamenyesheje kandi ko uretse inyigisho z'uburimyi n'ubworozi iryo shirahamwe ryabafashije kuronka ibikoresho bitandukanye birimo amatara, amasafuriya n'ibindi ku ngurane. Ivyo navyo bikaba vyabafashije guteza imbere kubaho kwabo kwa misi yose mu miryango yabo. Nk'ubonye y'ibirere bitagenze nabi nukuri ntawe urayidoga, uratera nk'ibiro 5 vy'ibiharage ukakura nk'ibiro 100 vy'ibihage wimboye. Wumva n'umugambi mwiza Tubura tuzaniye. Twebwe rero ico dusaba mo tuvugira n'imbere
umwavu ego naho tuko twarondera umwavu kandi kucumva mwatwigishije muga isi mwanya itaraheba ako kamenyero ko mavukiro izungu umwavu kizungu ubonetse kare imvura igakoroka umwavu uringa mu mihana y'abantu canke no kumpeshi ukabukonyene uko kumpeshi bategeva ku iteki zitandutse kwa kare ukaba ariko ratera bayafise ni sawa no shakigwati uriko acigisha bariko bakitwigisha tucumva kumwe mugabo umwe arafise undi ntafise nzo kurindira urindeye kuki hari anye ko baguha nanje nafise mu nzu cyamba nagenda kandi agengena niyo nacashaka kugira n'ingoga ega yatera y'amatara meza siyomba nkikoresha rero aho hantu hatutera biradutera intambamye cyane bigatuma na wa muno kigwati baduhimiriza bidakunda rero bujyana tubura imaze gushika yatwigishe cyane kugira utunge ibitungwa ntabitungwa baraduha mugabo baduhimirije cyane kugira nizo nyabarega zibeho. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine Nyabihanga arashima ko abarimyi bakorana na Tubura bifashe neza. Yahamagariye abarundi bose guhaguruka bakaja ku murindi w'iterambere biciye mu nyigisho baronswa n'abajejwe uburimyi n'ubworozi ku mitumba hamwe n'amashirahamwe asanzwe ashigikira mu burimyi n'ubworozi nka Tubura n'ayandi. Nico gituma nshimiye cyane amashirahamwe akora nka Tubura. Mumfashe mwese atanumwe abishizemwe inzigo dukomera amashi Tubura. Murakoze cyane. Igituma ndabivuga sikindi by'ukuri kugira umuntu abeho ubwa mbere na mbere nuko afungura, kandi kugira umuntu atera imbere no mu bindi byose ahera ho nyene no kuvuga bwa burimyi Tubura yirirwa irigisha iciye ku bafundi babo bakorera mu mitumba. Ku ruhande rwiwe Jean Severus Nzobatohana ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega yarashimye cyane uruhara rwa Tubura mu gushigikira umugambi wa leta wo guteza imbere uburimyi. Yavuze ko ibikorwa vy'iryo shirahamwe bikorwa intwaro n'abafundi b'indimo bagiye inama ndetse bikaba ari vyo bituma haboneka umwimbo mwiza n'iterambere ry'imiryango myinshi. Yamejeje kandi ko Tubura idafasha gusa mu burimyi ahubwo ngo iranatanga inyigisho zijanye no korora kugira ngo abarimyi baronke ifumbire y'ikirundi ikwiye. Kubwiwe ivyo vyose biratanga umusaruro mu guteza imbere imibereho y'abene gihugu no gushigikira umugambi wa leta wo kugwanya ubukene. Yahamagariye abo banywanyi ba Tubura kuba akarorero keza ku bandi bene gihugu kugira ngo nabo nyene babigire ko kurima kijambere. None rero ni ikintu ciza kuko murabona ko aho Tubura ishitse mu by'ukuri urahasanga umwimbo. Turazi imihana twaciyemwo abanywanyi basanzwe bakurikiranwa na Tubura, murabona ko by'ukuri bamaze kubaka ingo bagashinga ibiti bakerekana umwimbu. Twinjiye mu nzu twabonye amagunira y'umwimbo arahari, kandi ikindi catunezereye twabonye ko bagenda bigisha neza ko ataburimyi butajana n'ubworozi. Banywanyi ba Tubura ico mukimenye, uzoza bigisha ngo ni murime gusa ntabibutse ko mutegerezwa korora, uwo muntu muzovuge muti hari hagahazi aho si sawa. Yopfuma ataguha ico gitungwa mugabo akakwigisha ati hambavu y'ubu burimyi nawe winanate ni wimbura ucugurisha ucurondera igitungwa gipfume kiba gituhereyeko timuga kizogende kiraduga n'inka uzoyishikako. Ico gituma abanyakubahwa muri mu mugambi Tubura mukwiye kumurikira aba bose ababene gihugu baje kumviriza baraba ibivyiza vya Tubura kugira ngo mwebwe mubabere ishusho nziza, mubabere igicapo gisomeka canke icapa gisomeka, ahubwo nabo tuzokumve ejo canke hirya yejo baza kukubaza bati mbega wabigenjeje gute ko tubona wimbura ibiharage vyinshi, ubigenza gute ko tubona ibigori bigukundira. Aho ntiwumva ko uzobudufashije nawe kwigisha. Ku bibazo vyashikirijwe n'abarimyi byo kubura ifumbire, yamejeje ko intwaro izobandanya gukorana n'abafasha mu iterambere mu vy'uburimyi n'ubworozi kugira ngo batorere inyishu hamwe zibereye. Mwomya ko kabaye n'akaryo kuri uwaserukira ishiramwe Tubura mu ntara ya Gitega ko kugendera komine ya Mwaro, aho naho nyene akaba yaravye ko umwimbo w'abarimyi wifashe bari kumwe n'abajeje intwaro. Muri rusangi akaba yasanze uwo mwimbo wifashe neza.